rero umunsi umwe rero ari vendredi hari muri 2010 gerageje kwibuka amatariki nibaza ko hari le 3 septembre 2010 hariyo louange na adoration vendredi ndagenda muri live center kugira louange na adoration jogiye ni apote Apollinaire yatwigishije abana merewe nabi abana sanabi nyene ndi umwana ugora yuko nyene fise na complexe ni cari nyuma complexe ni kengera nyene numva yuko uhura kwinjira muri eglise kubona ko ari abantu bambaye neza basa bien wokira bwo bati no je narafutanye vyo uyu munsi apotre Apollinaire arigisha ijambo ryitwa ngo atagapfuye nagakira ndagibuka vuba mugabo numva ni ibintu vy'imigani ndabivamo nditahira nashe nyokuru wanje yarakiriho yakunda kumbwira mu gitondo ngo tuje gusenga muri Ecclesia Katolika mu misa ya mbere uyu munsi rero mengo ntiyamvyuye sinzi ukuntu tutajanye rero camvyuka ntevye ndabona ati ni dimanche none umunsi nsenga mugabo kamemeko ekabasho no munsi bamutima kunda kuntumira kuri live center cyangwa singira njeyo basi ngo bwa mbere nzo masengeye muri aya eglise y'abaporoti ngira njeyo nyene ndabo kuntu nabo basenga ndagendayo blague yari ifise nuko ari gihe najayo muri aya eglise y'abaporoti nkuvume ngo ndakeneye baze kuvuga padiri apana pasteur umva padiri pasteur bavuge padiri ko nabandi mve bimenyereye rero umva ndagenda ngiye muri live center ico gihe hariho nyene ndagira louange na adoration nashise kare washaka kare mbona atabantu barashika mu protocolaire arantwara nyicarika imbere ayicaritse imbere numva nyene fise soni nashinambaye agapira akajinsi numva nyene fise soni ni kengera batisha hano kweri d'abord naje nyene mu isengero ry'abaporoti nyene menga abantu bose bariko bakura afite menga abantu bose baranzi uyu mubandi yinjenga bana louange heze Pasteur Marc neza ko benshi bamuzi ashije kuri podium atangura kwigisha d'abord akije kuri podium naragize akantu kagasuzuguro mu mutima avuga ati none uyu ni pasteur ngaha ukuntu yonze ukuntu ngana ukuntu umengo n'umuntu nyene iri poko tuvuye ahantu tubara padiri bindayo umva nyene uzi yuko umuntu ahagarara imbere canka arongoye ikintu ciko c'Imana agomba kuba ari umuntu mugangi n'uvuye ndarambiwe n'ibintu bintu aragenda haje imbere atangura gupresha arapresha mfite aramvuga ndavuga ati none karabaye baba type dukirana umupira bambonye ninjenga bashagenda barabwira Pasteur Marc ubuzima bw'iwanje ntubona ibintu by'abakizwa ari navuze abakizwa n'abajanja bafise amayera bakizwa eba nka abambonye bati pastor ari ubuzima ububire ngaha pressure wenyene ebana nkaguma ndabara rero hari umwe muri bagiye ari inyuma y'iwanje yitwa Mitera nashampindukira nkamuraba kumva bavuga ibintu je namamwe kandi abo onye banziko pastor aravuga ngo abantu binyweshe twamuseye abantu bagiye bati pastor ije je ndirigwa mu nundi yavanga anye nza kuja kunyinzoga kikaca ndabye inyuma wa mutipe Mitera akaca ntwenga kavuga ati nubona reka twege barazi ico bakoze bamvuze ebana pastor arapresha mugabo ko yaguma presha naguma numva muri jo mengo ari ikintu ko kirahinduka ijambo ry'Imana rivuga ngo bigiye Petero ya presha ngo abantu bamwumvise ngo bumvise ibintu bacumita mu mitima ngo barihana bamubwira ati dukora iki naje naguma numva ikintu kincumita mu mutima mvume ngo ndiko ndahamuka none kumengo mwamvuga none ngiri ikintu mvume ngo numubaza ati pasteur ego uri kuravuga ibyo byose kuravuga nije uri kurabibwira none ega ndagowe none ngiri iki ega nje hehe ebana erezuma nyene akirangiza kuvuga ubutumwa aca aravuga ngo abantu bashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ngo baze ngaha imbere ndabanza kwanza ndabana ndavuga ati sinjayo n'ukuri sinjayo kuko aba barazi muri life center hari abantu munyakabiga baranzi je ndo munyakabiga na eglise munyakabiga ahanye benshi bambonye kandi baranzi ndicara mu ntebe ndiyuma Pasteur Marc aguma bandanya avuga ati ngo washaka kwakira agakiza nibaze ngaha imbere ndavuga ati no je no kuri sinjayo ebana ndifata mugabo nduhira nyene kumva yuko vraiment biranse umutima uranse numva nyene ebana voix audible ikintu kimpusa canda haguruka sinamenye nuko nahagurutse canda genda imbere turatura y'amasengesho yose y'amasengesho yo kwatura mejeje baradusengera canda taha na kora abantu twatuze muri eglise na cyenso kanyene nitahira nyene ngo manza kuri eglise na dimanche y'intinza ntangura kuzanda ndaje ama programme y'amasengesho yandasanzwe kuja amasengesho mu gitondo n'ibindi numva nyene yuko mengo hari ikintu ko kirahinduka natashafise umunezero shise muhira abona bibwira nivya bintu nyene usanga nyene abantu badatahura ivy'imwemo abona bibwira bacambira ati buro wasaze wagiye mu bakizwa wagiye gusarira mu bakizwa ikambabaza pourquoi mutabona ko nahindutse je ndumva ko ari ikintu cyahindutse mu mutima wanje
rero urumva uko nagiye nshishikara kwegera Imana niko nagenda c'est vrai que nari ngifise byinshi bikimboshe ariko Yesu yagiye abimbohora ko ndibuka yuko n'uyo munsi igihe nakizwa ku mugoroba umengo naranyoye inzoga narakije mu gitondo ubwo ku mugoroba umengo naranyoye ikiyeri gikanye ndacibuka kabisa hano twita kwa ni seti umengo narakinyoye ubwo naho nakinywa n'uvumengo sha nta mahoro mfise umengo je hari ikindi kintu nakiriye mu mutima wanje vraiment ndi mu bundi buzima bushasha ntavyonzi sinzi ivyari byo mugabo ndumva yuko hari ibintu bishasha vraiment byakoretse muri jewe ntarasobanukirwa ivyari byo mugabo ndavyumva ebana rero umva nyene nagiye gutabura yuko bwa bundi Yesu nadukiza kubera ko twahindutse ahubwo adukiza hanyuma akaduhindura ukuza kose usa ukumeze kose agenda guhindura rero maze kubimenya n'inyigisho twaronka Imana mumugisha Pasteur Mark niwe yamvyagije ubutumwa bwiza yaciye nyene mu nyigisho yagenda aratwigisha gihe zagenda zirafasha cyane nkagura n'amasede ico gihe nkayatwara muhira nkumviriza n'abandi benshi kumva nashaka kumva ibintu basi bito bigufi biri hafi nshikira numve bimfashe kuko nanumva yuko ndacafise byinshi bikimboshe abakobwa baracankwega biracankwega inzoga ziracankwega ndacanyotegwa cyane ibiyeri nuvume ngo ndakeneye ikintu kiza kunkura muri no nyota rero nasanze byose bica bivana n'inyota y'umuntu de plus ugenda urondera Imana wegera Imana niko bwa bundi Imana cigenda ibikumaramwo iyo nyota iguheramwo gushika uyu munsi rero byagiye biramperamwo ubuzima bwanje burahinduka n'abantu barabishingira intahe ntangura kuguruka amaso ego nyene nakijuje nyene hariho byinshi byamaze gupfa mu buzima nagishobora gukosora hariho byinshi byagiye birapfa bimwe bimwe urabinyuma ukavuga ati bijya nasinga bikosoye nta kundi nyene byarapfuye ariko nkavuga ati ntaco umusumaze nyene no kwica no kwiba no gutikiza ariko ntaco Yesu Kristo ko namwakiriye birimbira ngo we yaraje kugira ngo amubugingo kandi usaguse rero naratanguye urugendo buke azogenda restaurer ivyapfuye ivyononekaye ivyo byampfanye muri kahise yagiye abihindura gushika no musara cyahindura byinshi kandi ndaciye mwemerera gukora mu buzima bw'iwanje ndaciye mu umutima w'iwanje kandi ashishikara gukora igikorwa cyo ko niravye ndabona yuko hariho byinshi byahindutse ko byahindutse rero kandi ndabona yuko hariho n'ibindi byinshi cyane nkimurekurira kugira ngo abandanye ahingura mu mutima w'iwanje canke transforme ubuzima bw'iwanje abriza ubuzima bwanje gushika kuri stature parfaite de Christ. Yego. Wow. Tuvumenga nsigaye atamajambo fise ariko kimwe numva Fiston Imana yagukuye ahantu hari ahantu vraiment wavuye hari ico wahuye n'Imana yawe kandi ndazi ntakekeranya hari abantu benshi bariko baraca muri ivyo bintu waciyemo hari abantu babaye muri ubwo buzima hari abantu babaye mu kutamenya canke kubwo kubura ico kintu kibakuramo nkuko kuntu warumva bakubwira amajambo ariko ukumva umenga ntariko barashika hahandi so Fiston nkantu ariko baraba muri ivyo bintu nkuko nawe uri kurabibamo nakaye kajambo wobagira ni rihe jambo wewe nk'umuntu yabibayemo nk'umuntu yabiciyemo kandi nk'umuntu yabivanyemo n'Imana akabikuramo intsinzi ni rihe jambo wobwira abo bandi murakoze cyane c'est très important parce que ndazi combien ivyo bintu bibabaza kandi hariho benshi bariko barabicamwo batarakira Kristo mu buzima bwabo batazi ngo ejo hacu hasa gute baboshwe peut-être n'ibinyene bimboshe canke bafise n'ibindi bibaboshe birenze n'ibinyi canke abandi bakiriko baraboha bakiri mu ntango zo kuboha kuko ico nzi nuko nta numwe adakeneye Kristo kuko naje gutabura yuko iciyumviro ca mbere kibi n'umugenzi wa mbere mubi n'ikintu cyose kibi kiza kuvuga mu buzima bw'iwawe ni ikintu cyose kikubwira yuko ushobora kubaho atamana ushaka mu buzima bwawe ushobora kubaho byose ubikontrola byose ubiganza juste atamana ushaka mu buzima bwawe kuko hari igihe uvuga ati ivyo nyine n'ivy'umuntu yari amerewe nabi gusa twe twarize amashuri menshi twe twavukiye ahantu heza turafise indero ntidukeneye ivyo vya Yesu no twari ingeso mbi dufise twebwe ariko nanababwira yuko yaba uwugeze ahantu habi cyane ariko arononekara mu buzima bwiwe umuntu ariko araca muri situation igoye mu buzima bwiwe ariko arabaho ubuzima bubi kandi bumuremereye bw'ivyaha bimuzinze byinshi canke nawe wundi avuga ati ndacafise indero bose bamenye ko satani karabasambura ko satani adusambura gusa mu buryo butandukanye harabasambura arangiza n'abandi asambura mu kinyabufura bukebuke rero ikintu nobabwira ni giki bibiribwa ngo abantu bose baracumuye canke bakoze ivyaha ariko ntibashikiriye ubwiza bw'Imana nashaka kubabwira yuko umuntu wenyine ashobora kuduha
gukira mu mishaha yacu, kubohoka mu mishaha yacu, kuva muri ico kintu cyose kikubwira yuko udakeneye Imana ariko kiko kirakwica ariko kirakunonoza, ni Yesu Kristo wenyine. Je narahawe impanuro nkuko nabibabwiye ariko ntaco zamfashije. Narumvise ivyumviro byinshi, amashira hamwe umuntu amasociation yaza abafasha ibintu nk'ivyo wonye ariko bikananirwa. Rero naje gutabura yuko umuti wonyene ushobora gukura umuntu ariko araca muri ubwo buzima busa nk'ubwo jewe naciyemo, n'ukaragenda buganamwo, n'ubumaze kubugoma, n'ubumaze kuzingamika gose. Umuti wonyene ushobora gukura umuntu muri iyo situation nk'iyo je nari ndimwo, akavuga ati jewe ndakeneye ikintu kimbohora, ni Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo acungure ubuzima bwacu. Birivuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose ntibapfe rubi, mu yindi mvugo ntibapfe nk'uko Kristo yarapfuye, ariko bahabwe ubuzima, bahabwe ubugingo busagutse, bave muri ama situation, baronke baba abantu, byumva abagira abantu bazima, pastor no kubagira abantu ariko bitwa abana b'Imana, ko bivuga ngo abamwakire bose bahinduwe kuba abana b'Imana. Rero inyishu ihari ni imwe, ni ukwizera Yesu Kristo mu buzima bwabo. Ata Yesu Kristo ahandi hose n'ubupfu, ahandi hose n'ubuzima bupfuye, ahandi hose ni destruction ya Satani, ahandi hose nuvuga ni ruine. Urumva ata kandi ruine iri complete kuko Satani arica akakurangiza akakumara. Rero nibaza yuko nta handi hantu na hamwe dushobora kuronka ubuzima atari muri Yesu Kristo. Rero no bahimanuro canke no batumirira, rero kwimanuro urumva ntigikwiye, ariko no batumirira kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubuzima bwabo. Yesu Kristo arashobora gukura muri ubwo buzima bubi, Yesu Kristo arashobora gucungura, Yesu Kristo arashobora kubohora izo ngeso zose zipfuye, Yesu Kristo arashobora kugugira umuntu by'ukuri muzima. Yesu Kristo niwe atanga ubugingo busagutse, niwe aduha uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Yesu Kristo niwe azodukiza gwa rubanza na wa muriro nababwira natinya, niwe amara kumwizera nta muriro uzoba ukigiyemwo, byose bizoba bihinduwe bishasha. Yesu Kristo niwe azoguha kwitwa umwana w'Imana, kandi ntuzobura umugisha gusa wowe wenyene, ariko uzosanga uri kurabera n'umugisha abandi benshi. Uzosanga muri wowe hariho n'ubutunzi bwinshi cyane bwari bwinyegeje, ariko bwari bwarafuso canke bwarabaye commande Satani yarabwishe. Ugasanga muri wowe hari ibintu byinshi cyane by'agaciro, by'amavaleur byari bikunyegejemo, ariko kubera ko atamuco wa Kristo wari uri muri wewe ugasanga upfuye nabi, urangije nabi. Rero inyishu n'uyu munsi Yesu Kristo ahari ku bwawe, kandi Yesu Kristo no munsi aravuga ngo ndadodora ku mutima wawe, niwanyigururira ndinjira iwawe dusangire. Niyo nyishu yonyene kandi ubuzima bwawe bukaca buhinduka. Nakoze cyane Fiston. Nko ku bantu bumvise aya majambo bakumva bo kwizera Yesu nk'umwami mukiza mu mutima bwabo, ubafasha? Yego birashoboka. Yego peut-être birashoboka yuko wumvise ino témoignage hanyuma ukavuga uti ndakeneye kwizera Kristo, ndaboshwe n'ibi bintu byose wagiye uravuga birananira, ariko nanje nifuza ubwo buzima nk'ubwo bw'iwawe. Nyemerere dusengere hamwe rino sengesho ryo kwakira Kristo mu buzima bw'iwawe. Ndakubwira yuko niyamara kwinjira mu buzima bwawe araza kuguhindura kandi araza kukugira muzima. Ukundi ko ndabivuga nawe igihe kimwe uzobishingira nawe uzobivuga, kubera ko ico yakoze muri jewe nawe azogikora, kubera kuko yararejo niko none musari kandi niko azokwamaho. Rero mwene data, nimba wumvise yuko ukura kwikirana kuri television canke ahandi ari hose, ushobora kumva yuko ushaka kwakira gakiza, reka dufashanye muri no sengesho ndavuga nawe urasubiramwo, hanyuma uraza kumva igikoreka mu mutima wawe, kuko Yesu Kristo agiye kwinjira mu buzima bwawe, ni wamugurira umutima kandi agiye gusangira nawe byose, agiye kuakompanya mu buzima bwawe. Reko nyemerere dusubira muri no sengesho, vuga uti mwami Yesu, kuri uyu munsi ndatahuye yuko ndi umunyavyaha, kandi ndatahuye yuko ntashobora kwikiza. Uyu munsi ndakuhaye ubuzima bwanje, ndakwakiriye mu buzima bwanje kugira ngo mbere umwami, mbere umukiza ubugingo bwanje. Ufute mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo. Mpemu yera, ngwino mu buzima bwanje, ushishikare kunyigisha gukora ubugombe bw'Imana. Satani sinkiri mu bawe, kuva uyu munsi nduwa Yesu Kristo, kandi nta bubasha na mukeya ukimfiseko. Yesu Kristo niwe mwami n'umukiza ubuzima bwanje ubu n'ibihe bidashira. Amen.
reka ndagusengere wowe wakiriye Yesu Kristo muri no sengesho ndagusaba ngo uduze ibiganza ndagusengere. Mwami Yesu ndagushimiye kubw'uyu mwene data yakiriye agakiza mu buzima bwiwe, inyuma yo kumva intahe, inyuma yo kumva amajambo y'inkoramutima, amajambo yamwubatse, agahita amenya yuko adashobora kwikiza kandi azingamizwe n'ivyaha bikomeye cyane bimuboshe, ariko ukaba uhisemo kumuha agakiza. Uyu munsi Mwami ndamwatuye ko kugira neza kwawe, ndamwatuye ko Mwami umugisha wawe ujane nawe muri zino ntambuko ziwe za mbere, ujane nawe Mwami muri no decision afashe, uzumuherekeze Mwami, umuhe ubwenge, umuhe inyota cyane cyane yo gusenga no kuba mu ijambo ryawe, agukorere, aza kurire mu biganza vyawe, aza kure azigamwe azigamwe nawe, umuhe Mwami guhishurirwa ijambo ryawe, atari kurisoma gusa ariko azarihishurirwe, amenye uriwe ku buzima bwiwe, aza kure agukunda, akura gukorera ubuzima bwiwe bwose, azavuge nka Yosuwa ngo jewe n'umuryango wanje tuzokorera Uhoraho, kuko Mwami ari wowe soko y'ivyiza, ari wowe umara inyota, ari wowe umara inzara. Urakoze Mwami Yesu kubw'uyu mwene data, uyu mushiki wanje, uyu mwene data, uyu mupapa, uyu mama, uyu muntu ari we wese Mwami akwizeye, yaba muto canke mukuru akwizeye, reka Mwami umugirire neza, umukomeze, umwubake, urugendo rwiwe ruzoshishikare Mwami, azabone kugira neza kwawe, yami ivyamwa vyamwemu yera, agaragaze Mwami icakoretse mu mutima wiwe, ashingire naye Kristo, abo umuco n'umunyu muri nosi irikirahona, azane benshi kugakiza, nawe nyine umunsi umwe azatume benshi bizera Kristo, azatume benshi bakuzako, baguhungirako, kubera ko ubuzima bwiwe bwababereye icitegererezo. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye Mwami kuvyukoze, ndagushimiye Mwami ku mitima n'imishaho ukijije, izina ryawe nibihererwe icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami Yesu aguhezagira mwene data, nimba watwumvirije canke wakurikiranye no ntayo kumva ari cyakoretse kandi ukabajije kwakira Kristo, no guhanura yuko woca urondera n'ishengero rya Kristo, ishengero ryizera ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, ishengero ryizera umubatizo mu mazi menshi, ishengero ryizera mpwemu yera, wifatikanye naryo, peut-être bishobora kuba ari ishengero riri hafi yaho uba, urashobora kwifatikanya naryo kugira ngo ushobore gushishikara gukura mu mana. Mwami Yesu abahezagire. Ego, murakoze cyane Fiston, turabashimiye ko namwitavye ubutumire bwacu. Ego, mukama wangere kwa hezagira gose. Namwe murakoze cyane kandi ndabashimiye ko mwashoboye kuntumira, Imana yabahezagira, ibagurira imirimo yanyu, ibagirire neza mu kiwaciza mukora. Ego, murakoze cyane. Turabashimiye kuri mwege mwese mweko murakurikirana Burundian Gospel TV, ikiganiro cacu akaba ari hano kirangiririye. Turongeye kubibutsa kandi ntimwibagire gushika kuri j'aime kuri no video no kwiyabonera kuri chaîne yacu. Turabashimiye cyane, murakoze cyane.